petite sœur PHILIBYTE a twandikiye. Nimbe. Elle vous dit bonsoir, vous allez bien. Les petites sœurs wa PHILIBYTE mba mu Kajaga. So mubwire ko tumufana sana kandi ko turiko turamuraba kuri TV. Hehe na mama anafurahi sana. Na mama anafurahi sana. Bizo nyinshi. Kizigenza iyo tuvuze Runtown DJs bajya bose muri kumwe. Wewe ubafata muri wowe nk'abakolege nk'abo mukorana ubakira gute? Intambwe ku yindi niko tubarenga. DJ PHILIBYTE Kizigenza uko umwana ugenda niko biryoha bakabaza igisigaye hasigaye kudomeka. Twabitwisha muri muze ka tuze gupiga ngo dutangwa. Twatanguye gutamba asikaye ko tudomeka ya ndi kumwe numwe ari mu muguri kasida bivuge byose ayidondo bamwita Kizigenza bamwita na ariko hariho rimwe akunda oya inde wewe harimo nimwe wewe wakunda wewe nakubwiriye kiyo The Vibe Machine. PHILIBYTE umeze neza? Yego ni sawa ndashima. N'umunezero udasanzwe kubakira muri studio ya BTV. Ndagiye ndabakumbuye kuri BTV. Cyane. Ukicinjira muri studio ya BTV ni giki cyanyeretse kudamu? Nuko nakiriwe n'inkumi nziza. Abaki. Nakiriwe n'inkumi nziza. N'inkumi gute wicaye hagati yacu? Niyumva meze nka Shaki. Hari umuntu yatubwiye ko abayumva ubwoba. Sinibaza kuko mwanyakiriye neza nta mpamvu yo kugira ubwoba nogira. Muri Runtown DJs wakomeye mumeze neza. Meze neza cyane. Ko udaheruka kuduha show ahubwo tubyine turabakumbuye. Turibe bya days. Ufite Negrita iyo aryohewe cyane ikintu amaze kugikumbura abona yuko aheze ikintu uri bukanene kuri Miki cyangwa navyo kuri Miki rero ubwire ntiyari jewe none wasitse ntiyariwe ugora ntazo yiruka batugiriye ibintu mana we batugiriye ibintu batanguye neza byari ibintu biryoshe hajya ari bakantebe twibutse yari cyane data ntaribuka neza gusa icyo nzi nuko hari mu mpera z'umwaka explosive night ibuka yuko twaje tuvuye muri arena muri catubandaniriza abavyeyi batubonye mu gatondo gasinibuka date bra abavyeyi bashaka kuba ngo mubonye mu gatondo nane asaba batugumize nukuvuga uri kumwe nawe yego vrebe ikintu kiryoshe n'ugutaha ariko ugatavuga ati mvuye ahantu naryohewe nitwagwanye n'umuntu natamvye abana ivumvura biramvamwo ndumva ameze neza gacika je namubwiye ko aberewe nawe ugira akajambo umubwiye kivanye n'ukubibona arakoze sumubaza mubaze none rega nyene akakanya nakanya nyene reka tumuramutse umeze neza namahoro cyane mu mwuga bimeze gute umwuga ni sawa tubandanya tumixa tubandanya turirimba tubandanya dukora n'ibindi byinshi uyu mwuga wawe cyangwa utangwa kumva nyene ko wovuza n'ahantu ugeze byatanguye gute byatanguye ndabikunda numva nanje ko nabikora ndabigerageza birankundira gushika no munsi ndacyabikora kandi ndaryohewe gusa nkora cyane PHILIBYTE hari abantu bakumenye kino gihe nyene twumva DJ PHILIBYTE hari abantu batazi ahantu wavuye aho watanguriye atubwire byatanguye gute ico gihe ari ryari kugira ngo wumve wo byinjiramo atari kwiryohera gusa ari abikora nko kwiryohera mugabo ubyinjiramo nk'umwuga byagenze gute ndibuka nkuko nakanda mvuga nahora nkunda umuziki cyane kuva nkiri muto muhira kandi haravuga umuziki mwinshi cyane bivanye nuko ababyeyi basanzwe bakunda umuziki icyo naciye nkora maze kugera muri secondaire natanguye kwinjira mu by'umuziki nangura kubyinteresa ko twimukiye mu Kajaga hari muri 2012 gutyo
ico gihe hari hagezweho ahantu hitwa kuri Black and White, sinzi ko muhibuka. Hari hashushe cyane ico gihe, twarasohokerayo, je nagiyeyo kuraba umugenzi wanje yitwa Vivi, ndabona ukuntu bavuza umuziki hamwe n'abayisiraheli birandyohera. Guhera ico gihe ntabwo naje kuza ndagerageza kubikora. Ufite imashini yawe biroroshe, urashyiramo logiciel n'indirimbo, hama ugatangura kuza urajya amatize buke buke. Nizo nakoze gushika aho ndabimenyera. Baca barampa akazi aho kuri Black and White, hari muri 2013 niho natanguye gukora. Ndamara igihe kitari gito, cyangwa nakunguruza nza muri ville, Pasta Comedia, navuga ko maze kuzunguruka hafi ubare bwose bw'Ubujumbura. Aho ugeze rero uno munsi ni heza, usibye ko n'imbere hazoba heza gusumba. Nize ntambamyi umaze guhura nazo, igikorwa cyose umuntu ahura n'intambamyi, mugabo urashobora kutubwira zitatu bya bintu bitatu byakubabaje uvuga ati kabisa sinzovyibagira, ibintu byarambaye koko bitakuva mu mutwe, tubwire. Icyambere navuga cyane cyane nikijyanye n'ibikoresho dukoresha. Twebwe ibikoresho dukoresha ntabyo ushobora kuronka mu magazi ngaha hano iwacu. Bisabwa yuko wenda kuyatuma hanze. Ubitumye hanze nawe urumva ko ukoresha amadolari. Idolari urabona ko risigaye rigoye cyane. Iyi ni intambamyi ya mbere. Intambamyi ya kabiri ni uko igihe nifuza kubyiga, nta shuri ryari rihari ry'uno mwuga w'ubu DJ. Ahandi narabyumva ko bihari, ndumva babikora, mugabo ngaha nasanze atabyo. Mva mu kubyiga nyine uridebuya ukegera bakuru bawe, mwese akakwereka duke duke bivanye n'ukuntu musanzwe muzinanye. Icya gatatu navuga ni rimwe na rimwe hari igihe dukora ugasanga hari abantu bataratahura agaciro k'umwuga wacu, babona ngo turakiryohera ibintu nyine by'abana, mugabo ubu aho tugeze benshi baramaze kubitahura ko ari umwuga, mugabo n'abandi bagisigaye inyuma. Usanga rero hageze yakurondeye umubwiye igiciro cyawe cyangwa umubwiye uko usanzwe ukora umwuga wawe, bimugora gutahura, ugasanga niyo mukoze kugira ngo uhembe kibaye ikibazo. So hari iyo ngorane y'agahembo. Navuga hanini ko ari izo ntambamyi zitatu, mugabo gushika ubu aho tugeze turamaze kubimenyera, turazi ukuntu tubiringa nabyo. Bijya ni icigwa umuntu ahura navyo, umuntu ahuye n'intambamyi bimubera icigwa, hama uyundi munsi bigaruke. Ego cyane. Ego sanzwe uri mu mugwi uri kuyemwo abandi badinjize nka wewe, ariko ntiyabishika mukarekura wese agakora ku giti ciwe, kuko tuzi neza ko hari amamarché akunda kuzikumva ni PHILIBYTE, tukumva ni Fenobino, igihe tukumva n'uyundi. Est-ce que biraborohera? None bose ndigahaza nyeredeza. Oya mvuga ugiye kuvuza, umva hari ukuntu abantu bari mu mugwi kuvuga ati Sherisa agiye muri marché yiwe, hari abantu usanga batari ko baravyumvikana ko neza. Ikibazo yo kubaza ako kubaza ati iyo hari marché kujya twe tubona amafisha asohotse, voilà JB tubona wewe wenyene muri mwebwe nk'umugwi muravyumvikana canke haza umuntu arondera umu DJ, voilà ukuntu twe dukora, hariho ibikorwa dukorera hamwe nka team, hari n'ibikorwa umwe wese akora ku gatwe kiwe. Ni ibintu twumvikanye kuva mu ntango. Kuri ivyo rero iyo hagiye marché y'igiteramo, nyine igiteramo niwe amenya ukuntu aza twaprocinga. Nimba avuga ati je nkeneye team yose, turaheza tukamubwira ukuntu twakorana, cyangwa ati je nkeneye mu babiri cyangwa batatu. Hari n'igihe tunamuha ashobora kuyihitiramo tiranta murayizi, hitamwo rero wifuza. Ndazi twese muradufana muratwemera, mugabo umwe wese afise uwo prefera. So duko tuba dukeneye guha umukiriya rero iyo shwa, avuga ati nkeneye naka canke naka gusa, abandi ntaco tuzokorana ikindi gihe. Ni nuko dusanzwe dukora twebwe. Okay, DJ PHILIBYTE asanzwe DJ, ariko kandi igihe tumubona no mu ndirimbo, none byose urabyumva biri mu mwuka wawe cyangwa kuririmba ni juste kwa kuvuga kuratije naka kantu kwerekana akajene. Turakunda kubona mu ndirimbo atwamona ikaradija, murabone kuri Domek arimo. None byose urumva uri mu mwuka avuga ati naka vraiment ndagashoboye n'ibyo wanje, byose warabiremana. Bo niko navuga nanje azisanzemwo. Umuziki musanzwe nzi gituma mukunda gusepa kenshi ubu DJ no kuririmba. Mu bisanzwe ugiye kubiraba dukora presque umwuga umwe.
bo bararirimba twe tukavuza ivyo baririmbye urumva so umaze kuvuza ivyo baririmbye nikibuza ko nawe ushobora nibaza ko ariko nuko je nabitahuye nuko ndabikora na kandi nasanze binyorohera so why not. Kizigenza iyo tuvuze Runtown DJs bajya bose muri kumwe wewe ubafata muri wowe nk'abakolege nk'abo mukorana ubakira gute? Umuryango mbavuga ko abakolege n'ivyo bose n'umuryango kubera havuye umuryango wanje w'amaraso nibaza ko atakurikira Runtown DJs ndabona nk'ababrada banje urumva buri gihe umwe agize ikibazo ni uko jemba ngize ikibazo ni uko nanje ngize ikibazo ni uko abandi nabo bagize ikibazo so n'ababrada ego nka DJ PHILIBYTE mu myuga twese dukora hari ahantu ugera ukavuga ati ari abantu baciye intege vraiment navugije ariko bambwiye ko atakintu bimaze cyane navuze amakuru ajewe cyane ariko ndakora ikiganiro nta muntu umwe yigeze ambwira yuko ibi bintu nagize ari abiryoshe ivyo bizaba byaragushikiye ivyo biri mu challenge navuga umuntu wese acamwe mu kazi kiwe ugakora ikintu ntagire ukigira ko reaction canke n'ubwo reaction iri negative wanashaka ugasanga aje guponda gusomba ariko nibisanzwe ni ibintu plus uko avance mu kazi uko ugira experience niko bitakujena cyane kuko igikuru nuko ukora ivyo ukunda ukora neza mu bantu nubwo abo bavuze ko bakagira icyo babivuze ko canke bagura hari abandi babiryoherewe kandi rero ushaka kuryohera abantu bose na Yesu baramubamba sivyo nyene nta muntu ashobora kuryohera abandi bose ngo ushobore kubakwiza hashobora hari bamwe bakritika kandi ivyo turabibayemo none muri ico gihe ucu vyitwara mu gute ntawe murahura bashaka kuvuga ati PHILIBYTE ivyo bintu ntibihemba bivemwo ntaco ntawe bizogushitsa ariko umuhuye bakavuga ati sha twarihenze ntibashobora kubivuga uko niyo ngorane birabagora kugira ngo bavuge ati ivyo wambwiye bwa bundi uno musi natahura vision ufise ndafise abagenzi maybe batigeze bangwanya mu vyo ndiko ndakora canke ngo bambuze kubikora mugabo babaye nk'abatabishigikira cyane cyangwa ugasanga babona umengo nta bizonshikana mugabo hako babimbwira bakagateka ntacyo azovyibonera wenyene mugabo baba bakeneye abagenzi nk'abo kuko abagenzi bose ifa ko bazarakubwiza ukuri ama challenge niyo atuma umuntu akura so bakora guchallenginga jere cyabaye nuko ubu baraza bakambwira ndi bwa bundi yavuze rufite turayitahura turabona ko by'ukuri bino bintu niwo muhamagaro wawe so tubanye neza nubwo bigoye mu ntango kuba atigeza kwizera cyangwa akakuraje igikuru naho tugeze uno munsi kahise aho tugeze uno munsi nuko ndiko ndakora kandi barabibona kandi bariko barashyigikira ubu ari benshi ushima ni nayo mpamvu ngira motivation yo ndiko ndakora ama mix sino barabihevye nanje ukiraho nyene tuje ku ma mix ico cyumviro cakujemo gute iyo umuntu arushe biri mu bintu bituma bimuruhura iyo umuntu bimwe mu bintu bituma umuntu yinjiza muri mudu nivyo kugira ngo PHILIBYTE agire ico cyumviro mu gihe hari abandi ba DJ ico cyumviro kitarabaza wowe byagenze gute? Je kenshi ndakunze gukora ubushakashatsi iyo mbonye ikintu kinyenteresa ndagifatira umwanya nkakiga nabonye abandi ba DJ ndakunze kuraba abandi ba DJ bo hanze ukuntu bakora akazi kabo ukuntu biorganiza n'ibintu baproposa bibira ama inspiration nanje ni nuvuga ko ni inspiration nakuye ku bandi basanzwe babikora dusanzwe dukora ama mix nk'aba DJ umwe wese mix yo ayiha tematika ashatse ayishyiramo indirimbo ashatse mugabo je nahisemo gushyiramo indirimbo z'iwacu kugira ngo tuzipromotinge kugira ngo tuzipushinge ndifuza nanjye kubona umuziki wacu uteye iyindi ntambwe ugeze kure ukajabuka n'imbere vuba cyane so niyo mpamvu rero izo mix kugira ushiremo izo ndirimbo uba waravye iki mbere and the vibe machine so ndaraba vibe ico kibazo ni kubera yuko volume witi hari indirimbo yashaka kwija usanga ari legend
oya Aha, tubwire. ndashaka igituma donc murabi kugira musheme izo ndirimbo ubwa mbere na mbere ndaraba kalite y'umuziki, ubwa kabiri ndaraba clip ifite amasanamu, ubwa gatatu ndaraba n'igihe yasohokeyeko. Guhera muri December gushika uno munsi mu kwa gatatu hari indirimbo nyinshi zasohotse, nanjye zose ndazifise, buri gihe hasohotse indirimbo ndayiraba nkayibika ahantu. Zaje ari nyinshi, zimaze kuza ari nyinshi bica birangora nanjye tellement zose ziraryoshe, nanjye hari izina jamwo muga zitagiyemo kubera sinzi tegezo ko zifite umwanya ungana gute kugira ngo uvuge ati zirarenze ku mwanya nce nateguye. oya umwanya sindavugana ko cyane yavuze periode peut-être yasohokeyeko, icyo nashatse kuvuga sinafata kenshi, sinkunze gufata nk'indirimbo dufata nk'ubu turi muri 2023 jesuye nyuma afata indirimbo muri 2021 ndayizana ubu mbabona umengo nta update ndiko ndaha abantu kuko à la base mba nkeneye gutanga update ku bantu badakurikirana umuziki wacu amenye ndanze buja vibe ndaza kumenya aho umuziki ugeze, ndaza kumenya ni okay donc uno munsi indirimbo ziko zirakorwa cyane zikunzwe cyane cyane indirimbo zita zihari ni izi ziri muri buja vibe nuko ndabigenza. So kenshi rero birakunze kumbona kuri playlist mugabo this time ho byari bigoye gusumba, zari nyinshi ziryoshye nkazishyiramo zose zakumara amasaha 3. Mix zanyu harajemo gospel. Of course harajemo gospel. Omega yeah. irimo mugabo gospel nyonyene cyangwa shamwe zazi nyene zishushe zazi bazi nakubwiye kare ko vibe niyo zose ubwa mbere na mbere. Kenshi nshiramo indirimbo muri mix yindi ndanazitesta kuri ndiko ndavuza mu kabari aha, ndazitesta nkaraba kuna abantu bazakira, urumva izo mbona bakunze cyane nizo nk'amahirwe menshi. Zirahari z'umuntu kandi ndazishiramo nazo nyine. Gusa ikintu nabonye kugira ngo bizogende neza nzokora iyindi iri muri gospel gusa. Sinzo konsa dusepara ibintu hagira widoga kuko naje hari ukuntu gospel mwazumvise. Yes. Mwihangane mwebwe gusa bagiye kubakorera neza cyane. Agiye kudukorera umuti PHILIBYTE mu mwuga twese tuvuga ati igana jahan iyo ndiko ndakora naje ngihaye amanota naho batoya baramebana ngaha kwanza ndayihaye nawe mu boss yanyemeye amati ahaka ivyo bintu byamaze gushikira ryari muri show iyihe mu mwaka uyu. Ni kubijyanye na show gusa cyangwa byose muri rusange? Oya bijyanye n'ubu DJs na show uvuga ati iyi show barantumiye ndavuze neza baranampemba neza. Nyinshi bari kujyamo zose bati yayindi je gushaka kuri na saha ntashira iraziruta finale ya PHILIBYTE imwe haza Diamond Platinum. Iraza ko show nagiyemo yashoboye kwitabwa n'abantu benshi cyane. kakeri gushaka kakeri. Yes, kakeri cyo gihembo kuko yari mwihiganwa yagarukiye muri demi-finale nimba ntihenze. Yes, twari kumwe rero hariya twari mu rumonge niho wenyine. Uno munsi ndakavunjishije siko. Ubu namusohoka kwa ntiwo gatora. No gatora mugabo ukavunjishije. Isata. Nukavuya. Ari byo kuvunji. Ngiye nakwereka yuko kiyagiye maybe show. Menshi ubonye Yes, ubu naho nkaba mbona uravye aho iyo turiko turajana ku rubazi mu bisigaye bigoye cyane mu gisagara, so sivuga ko yari ubusi menshi mbwa kiyagiye ari menshi. Reka je ndakwibariza akabazo kanje mwa nakunda Madrid cyandi cyakara akaye ikimbe gica kirada sinzi ukuntu kici office dread mu DJ Ruwak. Okay, nibyo nagenda mubaza nibyo nagenda mubaza ntarubaka ariko kandi akora umwuga wo gucanga imiziki nkuko tubivuga mu Kirundi. Hanyuma mu kibano badufata ugutandukanye n'umusore ashaka kwenda kuresha agomba kugira mariage. Neza cyane. Uyumva gute? Uyumva gute? Umunsi umwe ni wagenda kuresha Cedred bagacabwira papa w'umwana ati kujya muhunga ari muri babahungu bacanga imiziki ati abaye bamwe bavuza mu mabwate mu bubare bamwe bataha mu gatondo niyo baje kuresha umukobwa wawe. Aho ndiko mvuga mu kibano ukuntu bafata uwo mwuga. Yumva nzokwipresenta gutega muta
izo kwinjira wasanga yaragiye naho tugajije wago byagenze gutya byarahaye cyangwa byaraciye ndetse ndabagira ega mutama ya misore yawe yikundira akayoga gusa ubabwire byinshi ariko gume wibuka bikundira akayoga gusa yewe bahize bikundira nta kindi nibisuko none uramukundaga mwana igihe jewe umva n'umufanti duhereze twikundira umva cankura ko inzoga ntitashyiraho umukobwa usanga ati yo muduhereze tugenda hama nibaza yuko uko biri kose je ndemera yuko ikiyago iyo hari ikiyago hagati y'abantu byose birashoboka iyo abantu bahanye umwanya umwe wese akavuga ikiri ku mutima byose birashoboka so bisigura rero iyo moment twaba twikundaniye sibyo ikaba yaranyakiriye uko wenda nibyo nkora ndibaza ko tuzatura serivisi ko tuja kudodora ku babyeyi tubasigurire duti twikundaniye izo Madrid ni birabe izo DJ ni birabe twikundaniye hama après peut-être ababyeyi nabo kenshi uko bigenda kose umwana wabo yashimye akabagira ati jewe vraiment ni hajya nabo nyene n'ababyeyi rega nabo nyene barahaciye barabizi so barashobora kubitahura ni ibintu batahura batabitahuye naho urumva dushyize ko akantu nyene mu dusigaje ibyo zitarenga 3 turabe utambana umwete ukansiga indembe nkagusaba kolabo ndo mustar sikwepa nkukwepe jewe nawe pifte baza kutubona nk'abastar puribemba utambana umwete ukansiga indembe nkagusaba kolabo ndo mustar sikwepa nkukwepe jewe nawe pifte baza kutubona nk'abastar okay kizigenza no gufata no kuyo sifina no gufata no kuyo ibyo bariva no gufata no kuyo intambwe ku yindi niko tubarenga DJ PHILIBYTE kizigenza uko umwanya ugenda niko biryoha bakabaza igisigaye hasigaye ibirondegwa kare mu rugamba nk'umusirikare batakaza umwanya twe tukarondera inoti abaniga ntitugotwa mwikorosa twimare muri studio twimaze cyane kandi umunsi rero tuzomutumire tuzomusanga ahantu hari abanza biducirire neza ku buryo abantu yera tuvugirize turyoherwa ego nene mu kurangiza DJ PHILIBYTE agira akajambo ubwiye abakunzi bacu ari bahamagarira ari basaba umuntu akomeye cyane mu muziki w'Uburundi urafise icumaze cyane harimo usiya PHILIBYTE usiya iyi muvane remix kare imbere y'ukunza hari agafoto katembeye cyane kuva ejo mwijoro twakavuze turavuga ati uko biri kose hajya hari PHILIBYTE ntarimo hariho umulegend yitwa Ninoti mukuru uramwegera mu bati azokubwira oya kari inyuma karahinda ego PHILIBYTE tubwire rero ku bakunzi ba BTV Burundi bariko baragukurikirana basaba ico bahamagarira antuka umuntu akomeye cyane mu muziki Burundi hariho aho tugeze uno munsi hari ikintu kinini cyane umaze gutera mu muziki wacu ugira akajambo rero ubabwiye mu kurangiza bwa mbere ndagomba ndabahamagariye kuja kwa Buja Vibes ni ya mix mukunda mix ikozwe n'indirimbo z'iwacu z'abaririmbyi b'izina iwacu iri kuri YouTube yamaze gusohoka ni content ya DJ PHILIBYTE ni Buja Vibes Volume 8 ndabatuma mwese kuja kwiraba hama nagomba kandi nshimire BTV sorry gatoya petite sœur PHILIBYTE atwandikiye nimbe elle vous dit bonsoir vous allez bien les petites sœurs wa PHILIBYTE bamukajaga so mubwire ko tumufana sana kandi ko turiko turamuraba kuri TV na mama anafurahi sana bizo nyinshi akunda cyane nimukurikira ngaha mwitegure urazi vibe wafise iwacu ni vibe gusa
Okay. rero Bataya petition reka twandikira. Petsowa. Wawe. Strange. Ntiyabuze izina vrema. Bizo. Nako ndabashimira ndabahamagara kuja kwa Abuja Vibes. Nongere kandi shimira hari abantu bafashije kugira ngo kino gikorwa gishobore gusohoka. Ni Buki Vlab, DJ Jackson, ni Tugumadori, ni Phoenix, ni K-Mas, ni Urakanation, Fabrice, ndabashimiye cyane kuri support yanyu. Nongera mpamagara n'abandi mwifuza gukorana na DJ PHILIBYTE muri ikaze. Hama TV nukuri je manako mutagira kugira umuziki wacu ugere ku indi ntambwe. Nukuri je ndabashimiye cyane kuzina ryanjye no kuzina rya Runtown DJs. So big up cyane n'ikindi gihe munkeneye je ndahari je ndakunda gutera inkuru. Yego uzoze shaka gutera inkuru. Hariho abantu bariko baradukurikirana peut-être ko hariho abantu bama bari inyuma bashobora kuvuga ati PHILIBYTE turamubonye ntituzi ivyo dushaka kumushigikira byoroshe babwire imbuga zose ukoresha no kumuziki. Okay, DJ PHILIBYTE kuri amarezo sosiyo yose ngo izina rimwe ni DJ PHILIBYTE, DJ PHILIBYTE kuri Instagram, Facebook, Twitter hose ni DJ PHILIBYTE. Yandikira DM hama tuvugane business cyane turatera inkuru. N'abagukunze bakwandikire ako n'akantu karenze ko kubyavuze. Zongege Nagati twagukunze tukubonye ni ako n'akantu namare ni novuga ngo n'akantu karenze ubwa kabiryosha nyuma caturangiza n'ikiganiro cyacu akabidio ufise akintu cy'ubwa PHILIBYTE je urasaza nkumva ndasaza antoza mwishuri Jashimire cyane amasangeze kure ugashaka ko tuheza uya teri urugo tubandaye none baradukubitereka nta muntu wajya atabyigitsura bandeze turaza gusubiramo turi kumwe na PHILIBYTE turabakunda na PHILIBYTE wakoze cyane uzogaruka je ku bwanje ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikirana kuri BTV Burundi.